Nshuti namwe bakunzi mukunda kudukurikirana kuri YouTube channel yacu, aho mushishikara mukurikirana ibiganiro na cyane cyane byari vyerekeranye n'Uburundi bwaho hambere ku ntwaro ya cami. Inyuma yo kubasigurira ukuntu umuganuro wakorwa n'icarico icumuganuro wasigura, ubu naho tugomba tubasigurire ingene intwaro za cami zari zimeze, ukuntu umwami yimikwa. Iyimikwa ry'umwami. Umwami yatorwa mu bana b'umwami ashaje. Bavuga ngo umwami yavukana imbuto mu minwe. Murumva ko ari imvugo y'ingereranyo, bashaka kumvikanisha ko uba umwami ari uwuzaniye umugisha imirima, inka n'abantu. Umwami kandi yicara yarabwiye abanyamabanga biwe uwo yagenye kumusubirira ku ngoma, yaba umuhungu na ntaryo wo mu muryango w'umwami. Habuze umuhungu naho wo mu muryango w'umwami, bamurondera mu bahungu wabo b'umwami. Mu buha no mu bihugu bimwe bimwe bifise intwaro nk'iy'u Burundi, barimika abamikazi. Mu Burundi ivyo nta vyariho. Ico umwamikazi yashobora kwari guhagararira igihugu umwami akiri ifyufyu, ni kuvuga akiri umwana, naho nyene agafashwa n'abashingantahe bakuru batorwa mu baganwa rurangiranwa. Nko mu buto bwa Mwambutsa, Uburundi bwahagarariwe na Ririkumutima ashigikiwe na Bishinga, Karabona na Ntarugera. Umwami rero ntiyakunda gutora imfura yiwe ngo izomusubirire, kubera ko bavuga ko imfura na se bangana. None uyo yari kugera gutwara na se ataragera gutanga, bagahava bashamirana. Yatora ku mwamikazi wo hanyuma w'inkundwakazi kugira ngo nyamwana bamukize ishari ry'abakase yakurira iwabaye inarume, vyahimba bakamurereshereza ku nkiko canke mu mahanga, akazomuzana se yatanze. Mu kumenyesha umwami ikibariro ageze ko, abareze uyo mwana ngo bazana igikemanyi c'ifu umwana yagezemwo ikirenge. Umwami abonye ko ikirenge kingana n'iciwe, akamenya ko hageze kunwa ubuki ngo acungurire umuhungu wiwe. Nkako umwami yuririra uwundi. Iyimikwa rero ry'umwami mushasha ryahurirana n'umunsi w'ukuva ku rusandabo w'uwahahora ku ngoma. Imihango y'uwo munsi yaravyerekana. Umwami rero yimira ku bigabiro vy'abandi bami, yagenda araruhukira ku bigabiro vy'abandi bami. Yahaguruka imuramvya ari umuganwa, akagaruka ari umwami. Yagendanirwa n'abagabo gusa, nta mukenyezi canke umwigeme yamuja inyuma. Yaruhukira ku kigabiro c'i Remera, agasubira kuruhukira ku c'ikiyenzi. Yaraca mw'ihangarizo akarengana ataruhutse. Ihangarizo ry'abami ryari igandariro ry'abami. Yarabandanya agashika mw'iteka ku rugomero, agakaraba muri Nyarugomero. Ahejeje gukaraba, abungere bagashora inyambo zikanwera ku muhungu w'umusore yagomereweko. Yatangwa n'umuryango w'abahigwa. Inyambo zihodotse inkondo bagacanira, umwami agashinga imbiriko. Nyambiriko ikazonaga ikaba ikigabiro. Niho inkondo bahita ku mbiriko y'umwami.
barabandanya gushika ikivyeyi inyambo zikaja mu nyuma, umwami agatera ikigabiro agacana umucanwa. Umushingantahe yashinzwe kwimika umwami ati turaronse umwami, agatera impundu bakakira Rukinzo ikanihira. Kuri uyu musozi bose baba bazimije umuriro, abantu bakaza kurahura kuri ico gicaniro c'umwami, nayo ico kigabiro yagitera aho uwundi vyitiranwa yagiteye, ari Ntare yagitera ku Cantare, ari Mwezi agatera ku Camwezi. Ahagurutse ikivyeyi yazanana Ibushenyi, aho Ibushenyi wari umusozi witwa Imihama, baraheza bakahitirira abahutu baho bari n'ibanga gusenyera no kuraririra ingoro y'ikivyeyi. Avuye Ibushenyi akamanuka ku Mucece agahindukira i Muramvya yabaye umwami. Inshuti inamwe bagenzi rero mushishikara kudukurikirana nk'uko twariko turabasigurira ukuntu bimika umwami, vyari ibintu vyari bihambaye cane, na cane mu Burundi bw'aho hambere, aho tuba tuvuze ku ntwaro iya cami. Ni ukuvuga rero ngaha hariho amajambo amwe bagenda barakoresha yasa n'ayagumye cane.